imbere yuko urangiza 2025, imbere yuko winjira muri 2026, hari ibintu bitatu utegerezwa kumenya. Ikintu cya mbere ni umwihwezo w'ubuzima bwawe. Mbega byagenze gute muri 2025? Niki utageze ko? Niki wageze ko? Niki cyatumye utagira ku ntumbero wari warihaye muri 2025? Ariko kandi ni giki cyatumye ugera ku ntumbero zose wari wasizeho 2025? Ni umwihwezo ubuzima bwawe kugira ngo ukosore aho bitagenze neza, maze ushire inguvu nyinshi cyane aho byagenze neza. Kabiri, ni yahe migenderanire wagiranye n'abandi mu kibano, aho ukorera, aho wiga, mu byo ukora byose? Mbega niyoba yarabaye inyanduruko yo gusubira inyuma kwa benshi mu iterambere, mu rukundo hamwe no mu kugirira neza abandi, canke wabaye inyanduruko yo kumva ko abantu bishimye, wazanye icuka cyiza cyo kubana neza n'abandi kibano ndetse n'ahandi hose waruri, canke ikibano cyawe kiravumagura kubera yuko ari wewe nyanduruko y'ibintu byose? Mbega waba warifatikanije n'abantu uzi neza yuko bama bagusambura, bama bagukomeretsa, canke waba warasohoye amajambo mabi ku bandi bigatuma abandi batishima 2025? Ni umwanya mwiza wo kwirimbura kugira ngo winjire muri 2026 uri umuntu mushasha, umuntu azana iterambere, umuntu azana umuco ndetse n'umubano mwiza hagati y'abakuzengurutse bose. Gatatu, imbere yuko winjira muri 2026, banza ushimire Imana kubera yuko hariho abandi mwatangiranye 2025 ariko kugeza uyu munsi batahageje. Kugeza aka kanya abari mu bitaro, ababuze ibyo barya, abafise ingorane zitandukanye, ariko wewe uyu munsi urafise amaboko, bishimire Imana. Urafise amaso, amatwi, uratambuka bigakunda, ibyo bishimire Imana. Shimira kandi abantu mwabanye neza, abatumye wiga byinshi, abakugiriye nabi ubigireko, abakugiriye neza ubashimire kandi ubigireko. Ariko kandi nturangize 2025 udashimiye Imana, udashimiye n'abantu batumye ugera aho ubera, yuko nimba udashima ibyo ugezeko ngo ushimire Imana, ushimire n'abantu, ntabwo uzoshima n'ibyo wimirije kugerako. Ari nayo mpamvu ndakubarira ati shimira Imana, shimira nabo mwabanye muri uyu mwaka wose. Pemporote uko byagenze, ukosore aho bitagenze neza mu kwirimbura, ariko kandi ushireho intumbero nshasha mu buzima bwawe. Merci beaucoup.